Akamu katewe na leta y'u Burundi yuko urwaruka rwoja hamwe rukitunganiza imigambi kwiteza imbere aho kwama ruzeyinze mu gusaba akazi kariko karitabwa n'urwaruka atari ruke. Aha ni ku mutumba wa Muyange uri muri zone ya Rubirizi muri komine ya Mutimbuzi aho Mashariki TV yasanze urwaruka ruhurikiye mw'ishirahamwe IPESCO ruriko ruraroba amafi mu mugambi wagwo wo kwiteza imbere. Iki ciyumviro ca IPESCO caje mu banywanyi bakiri bake ariko uko cagiye kirakura abandi baregereye turabereka umugambi wo kwiteza imbere tutaravye hirya no hino canke tutiyumviriye ko twosaba akazi leta mugabo ko harimwo urwaruka rushobora kwitunganiriza imigambi hama kugira ngo twiteze imbere hama turadushinga umugambi w'amafi none twabonye ko bizana umwimbu kandi bitwara uburyo butavuna rimwe na rimwe. Nubwo intango yamigoye urwo rwaruka ruhurikiye muri shirahamwe IPESCO ngo rurashima intambwe rugezeko. Umwimbu wifashe neza muri make muraze ko intango yamigoye ubwa mbere twatanguye ku kibenga kimwe ubu tugeze kuri 5 kandi ivyo vyose bikaba birimwo amafi twarashoboye mbere no gusaba ingurane muri rya banki y'abajene bije kandi yashoboye kuduha miliyoni 10 kugira ngo twagure kandi twari dufise ikibenga kimwe mugabo dufise amabenga 5 murumva ko byadufashije n'abajene benshi barayihurumbiye kugira ngo twiteze imbere bashobore kuronka n'akazi nuno musi ugira kabiri turoba kandi murabonye ko umwimbo atari muke rero nkuko tumubibona murabona ko by'ukuri ifi naho zisaba uburyo zashoboye kuvyibuha ku kiro ubwa mbere tugitangura zari 5 mugabo tugeze kuri 4 hariho n'izipima ikiro zipima 3 canke 2 murumva ko ngo biratera bije imbere na mwaburya twamaze kuronka iyo ngurane kandi tumwe turayishura neza nayo mpamvu tuvuga tuti n'abantu rundi rwaruka canke abandi bantu boja hamwe kugira ngo bashobore kuronka akazi bakiriye canke batanguje ibikorwa vyabo kugira ngo bikunde biteze imbere. Umwimbu w'amafi uva muri ivyo bibenga vy'urwo rwaruka ngo urahurumbirwa n'abatari bake. Iyo turovye mwagerageje kuraba ko abaje gusuma canke baje kugura ifi si bake hari n'abadutumye ibujumbura ko bazikunda ifi zacu ziraryoshe zinakanovera abakira turabaronka kandi zibanke ukiugiye kuraba iyo badutumye canke abandi baza kudushorera usanga twarovye ibiro birenga nk'amajana 3 canke 4 biba bike mugabo twizere ko mu minsi n'imbere tuzoshobora kuronka ibiro vyinshi mwabanze kumva ko twatanguye kibenga kimwe mugabo tugeze ku bibenga 5 nibaza twamara kuroba kuri ivyo bibenga 5 tuzoronka umwimbu mwinshi cyane kandi murabona ko icambere cyari gito cyane ica kabiri kiriso none gatoya mugabo ibindi murabona ko ari binini bishobora kuzana umwimbu mwinshi cyane. Muri IPESCO bavuga ko n'ingurane baronkejwe ni banki rwaruka bije igera ku miliyoni 10 ngo itarikira bagora kuriha. Tumutariha neza nta ngwara dufise kuko hari ruhande yibi hariho n'indi migambi dufise yo kuri mu muceri taronka uburyo bwo kuriha kandi dusanga dukotiza amakotization buri kwezi ivyo rero kuriha bije ni kibazo gito cyane kandi tumwe turabikora neza. No mu bushikanganje bw'ururimi n'ubworozi n'ibidukikije bavuga ko urwaruka gwagiye hamwe rugatanguza umugambi wo kworora amafi ubushikanganje ngo baronse umufundi ashobora gukurikirana ibikorwa vyabo. Nitwa Mukutano Muhitira nkora muri DPFH ni direction d'aquaculture de pêche artisanale twebwe tukora muri ministère ya agriculture donc abatekinicien tushobora gufasha ama association ingene babisabye baca batuma umutekinicien umwe ku site ihari akabazanira imivyaro akakurikirana gose ingene bariko barakora ibyo bamaze gukora ngaha ni ibintu byiza birasimisha gose dukube ubwa mbere ke baroba niko gusa twasanje barazivye ngaha nyene ariko ubu bwa kabiri tubonye yuko umwembu uhari neza gose.